Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatanu gitugutu uno mwaka w'2024 ishirahamwe PRR Pionnier du Réveil et de la Réconciliation ryatanze amakarata yo kwivurizako carte mutuelle ku miryango majana 3 ifise amikoro make. Ico gikorwa cabereye mu kigo c'iryo shirahamwe aho risanzwe rirangurira imirimo ya misi yose ku mutumba wa Karurama muri zone Cibitoke commune Rugombo. Ivyo bikorwa bikaba vyatewe iteka no mukuru wa zone Cibitoke n'abatwara ikigo DPDFS mu ntara no mu ikomine. Umwe mu baserukira ikigo DPDFS yashikirije ijambo ryo gushimira abagize ico kigo Pionnier du Réveil. Niteka ntangere no kubanza gukengurukira zivuye nyuma irishira hamwe ryashoboye gukora igikorwa c'iteka aho ryashoboye kuronsa amakarata yo kwivurizako uturezi twa ambulance abantu aho nikora barenga amajana 3. Turabashimiye cyane. Iki ni igikorwa c'urukundo, igikorwa cerekana yuko mutibagira abenegihugu bo mw'izone ya Cibitoke. Igikorwa twobashimira cyane kuko kirerekana yuko dufise urukundo ntangere bavuka zone. None rero twagira batera intege sibi gusa no mu minsi heze mwarigeze gushigikira abana bantaho nikora murabaronsa ibikoresho byo kwishura, n'ivyo turabibashimira cyane. Hanyuma mu bushikiranganje dukukira bwo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, iki gikorwa zogitangira raporo tugishikaneyo. Hanyuma rero bavukanye bene wacu izo mituwele murose mugende muzifate neza, muzibungabunge, muzikoreshe ico zagenewe. Eka n'umukuru wa zone Cibitoke Eveline Ndwayezu nawe nyene yakengurutse ku bikorwa biriko birarangurwa n'ico kigo. Ishirahamwe Pionnier du Réveil et de la Réconciliation ni kigo cihaye ihangiro ryo gufasha imiryango ibayabaye. Ewe itwi ry'ugwaruka ntawe utokumviriza Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.